nagomba ndakuramu banze kugara ko n'igisibo cibanza yafunira mu odi wese nitaba uko nitabye ikiganiro cyawe kiba gipfuye katangure rero nagomba ndakuramutse mfise ikibazo n'amahoro jewe n'amahoro nagomba rero uzumbarize mwene wanyu iyo ari hanze ko tamari batavugana twegaye amezi abiri kitamwumva wararindiye turabura yaba bana baratera intambara nabo ntibamwumva icyo nashaka kukubwira nashaka kuzumuhumuriza kuri iyi nomero nyene niwumva bavugana na tamari mwene wa nyamuronka uzumuhumuriza kuri iyi nomero nyene kuzuba ukotse jewe ndi mama tamari wa wundi nyene twayaga cagiye n'ubu mbere mu gatondo narashatse kurondera akajya agapapuro kariko zirya nomero zawe ngo nkurondere none uyu muhungu ati yambwira ko inomero zawe ziri mu telefone niyo nciye nshako kugira ngo mubaze kudonderere mwene wanyu batuhumurize umutima wumva ivyo arivyo kandi muzoba mukoze uyu rero muravyumva ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite mvuze ngo yaburiwe irengero nemeza ko ntabambeshe kuko burumva ko umuryango wiwe uri kuramurondeza ariko rero hari waduhaye amakuru turi kumwe ku murongo mu mafoto nza kubereka ngaha harimo n'ifoto y'umuntu w'umugabo umugabo nawe nyene uwo turi kumwe ku murongo araza kutubwira uko amuzi impamvu tuzanye iyi foto yiwe uriko uranyumva dada gute meze neza ku ruhande rwanje ndashima Imana ariko ku ruhande rw'umupfukanyi wacu turiko nyine twarabuze uyu muntu none mutabariza ninde yitwa nde bimeze gute tubwire hanyuma tugerageze nyine gukora uko twaba tubikora turebe ko yoboneka umuntu je ndiko ndatabariza ndamuzi izina rya Tamari twahoze twicaranye mu kigo ca Bujoso tugeze ino Imana iradutera iteka ntitwigeze tuburana abo abinjiye turabamenya abavuye muri ico kigo ca Bujoso n'abagize ikibazo tukabimenya rero uyo haheze ikiringo c'ukwezi n'imisi jewe tutavugana urumva ko umuvyeyi we amezi abiri aheze naje nibaza ko amezi abiri yabaheze kuko jewe ndamuherukira amazani itaratangura igitangura kuvugwapfugwa nyene turiko turabiyaga ko atahira amazani itangurira ati haba akazi kenshi inyuma yaho ntitwasubiye kumutora rero ca mbarekiriza ati mwebwe Tamari bagabo arabarondera inbox bimeze gute tukibona na stati ziwe no ku murongo ntitumutora nyene turaguma ngaho twibaza ngo ni ibintu bizohava bihera kubera ko yari asanzwe afise ikibazo atubwira yuko ahageze kahembwa batamwemerera kuja kurungika amafaranga mu nyuma aca tubwira ko telefone atasharijera afise twegera ca tuguma ngaho tuvuga tuti ko biri kose niyahembwa azoshikura sharijeri hanyuma tumwumva ariko tubona kwera ibintu vyarenze imisi yabaye myinshi tutumva uwacu ari ikibazo ca sharijeri gusa amezi ntiyongana nk'uku rero turahangayitse niyo mpamvu twumvise niyo odiyo uwo muvyeyi wiwe ariko aratabaza twaciye tuvuga tuti ibintu rero tubigure mu gifuri tubishire ahabona tumenye iwacu ngene bimeze uko gutaba yari yasafiriye ryari basafiriye mu kwa kane ko twaje mu kwa gatandatu nabo bamaze amezi abiri mbe Bujoso ico kigo ca Bujoso kiri hehe mahirabiri mu busanzwe rerere cyane nafashe igice ca Bujoso nyari kubera ntavyo nashoborera kuvuga Burundi
job solution Mm, rero je nafashe bujumbura kubera ibyo nshobora kuvuga. nta kibazo. Ni iyi foto watanze iriko nimero za telefone ni ico kigo? Kandi ikigo ca bujoso Mm, oya ni y'ishirahamwe ryabakiriye ino muri mm, Saudiya. mm, Eh, okay. Uyu mugabo nawe? uwo mugabo yitwa Ndihoreye Faustin niwe mudeje w'ico kigo. Mm, Ariko numva ngo baramukuye ariko nivyo numva si ivyo nzi kuko nazi ko nk'ivyo jewe ata makuru yavyo mba nkeneye kumenya ko icy'ingenzi kwari gusafira ku ruhande rwanje. mm. niwe yari yabasafirishije? Yego. Urafise telefone ziwe? Nubwo uba baramukuye telefone ushobora kuba uzifise? Jefuse nimero z'umumama na depoje ko pasiporo kuko urabona ko ku kigo kanaka umuntu wese aba afise uwo araba. Nimero z'uwo mudeje ntazo mfise. Okay. Uraza kumpa izo visi hanyuma none mwebwe sinavuga wewe nibaza ko utoba warabikoze mugabo nta makuru ufise ko nk'umuryango we waragiye kwitura kino kigo nyene bakugira bafashe kurondera uwo muntu wabo kubera mba amaze iminsi atariko araboneka ku murongo? Nta makuru afise ko mama wiwe yoba amaze kujayo. Mm, Kimwe gusa iyo fotokopi ya pasiporo mu kuyironka mm, nabwiye umugenzi afise nimero za musaza we ati none ifoto ya pasiporo umuntu yozoyironka gute ko turinze dutabaza baca batwaka foto yiwe ya pasiporo. Pasiporo nubwo yobura umenga twosaba musaza twabwira musaza we akagenda ku kigo kuja kuraba rya mudeje nyene uwo Faustin ati baba bafise ivyangombwa vyacu camvuga ati aho ni sawa. Rero ejo nibwo guca abimpana vyose acavuga ati enge musaza we yayimpaye camvuga ati none ishimwe ati ngandi nze ndabivuga ndabizi ko pasiporo baca bayisaba foto yiwe ya pasiporo. none yagiye kuyisabayo nta kindi bamufashije usibye kumuha fotokopi canke yari ayifise? Iyo foto ya pasiporo yari ayifise ntiyabaye gushika ku kigo. Okay. Hano niba kibona ikiganiro we nta nimero zabo ufise? Za musaza we canke mama wiwe? Abo bose? Wapije ntazo mfise kimwe gusa nozisaba ngo tukazironka mu bubanguzi. Mbere bakibona ikiganiro nyine urumva bandakeneye ko tuvugana ku bisanzwe kuko burya hano amakuru ntabakwiye bisaba ko tumenya none basaza biwe na nyina wiwe bakoze iki kugira ngo bamurondeze. Wowe nk'aho ugize intervention kandi ugize neza ariko kandi ibi nshobora kuba ariko ndabivuga baranyandikiye kuko nk'ubu hariho message nyinshi ntarasoma. Ejo nanditse kuri stati yuko umunsi niriko ndasoma message nyinshi ndaganira n'abantu. Burya wowe ubaye umuntu wa mbere mbere ko 3 y'igitondo umuntu mbandanye undi namuhaye iminota 30 wavyumvise ngo mbawe dusezerane sunyarukije tuvana ko nca ntera umwandikira mba mpaye nimero zawe nabuja. Nimero ya nabuja wewe ntayo dufise twarayirondeje naye nabibabwiye kwibikenewe ariko bambariye ko atayo bafise nawe nyene. Okay, niyo mpamvu rero bishoboka ko turondera bari abantu bamurungeze. Reka nce nihera ubutumwa nyina musaza wiwe aba bantu biroroshe gose ko babona umuntu wabo. Mwebwe iyo mugiye ku kigo muragenda mukatwengera aba bantu bagurishije abana banyu kuko utanze umwana ntiwongere kumukurikirana egari ko wamugurishije. Rero ukuntu bigenda nuko nama nanabibwiye n'abandi kandi nta nubwo nzotinya kubivuga ku busanzwe. Ugiye kubaza umwana wawe ku biro genda ujanye ikirago hanyuma uryamaho uvuga ati jewe nta kindi nta yindi ngwane dufitanye ngomba utelefone umwana wanje hariya wamurungitse tuvugane. Niyo hoza polisi ivuye muri
perezidansi ntacyo yo kugira, ntuba ugiye kurwana, uba ugiye kubaza umwana wawe. Mwe muragenda, ndiko mbwira abagenda kubaza ibintu by'abana babo, bakagenda ngo ni mu ndabire ngo umwana wamereye gute, ngo ugenda uzogaruka ejo. Wavuye i Ngozi canke mu Ruyigi, urumva, canke bavuye mu Cibitoke ca Rugombo, wavuze ko avuka hehe? aho nzibaga bambeshe. Ibaze rero, ushobora gusanga avuka kure, hanyuma wowe ugaca ugenda ugaca umutwengera avuye ngo genda iby'amatike ntabinezwe, kuko arazi yuko nimba wakoresha itike nyinshi ejo ntuzogaruka. Vyiza rero ugeze hajya, nguma ndabibwira abantu mwe mufise abana muri Saudiya, ntuba ugiye kurwana, ntimuze mugende kurwana, mugabo genda bagusasire banakugaburire, uvuga ati aha sindahava, nkeneye ko umwana wanje menya amakuru yiwe. Ibi vraiment birumvikana gose, abamaze kubikora bose bahavuye barose inyishu, n'abandi ndababwiye muze murabikora gutyo. So dada ndagushimiye. ndetse nimero ya mama wiwe na musaza we n'uwo mudeje. Murakoze cyane. Bikenewe bari bamusafirisha. Nivyo bikenewe. Hanyuma ubutumwa nabwo je nitangira kuri aba nabo bandondere nimba batarandondera, kandi iyo umuntu yandondeye akabona sinasomye acongera akandondera kandi akandika aka message kugira ngo ubutumwa bwiwe burepfo kure buce buduga hejuru. Ibi nibumva kino kiganiro baza kunyibwira, kandi ni byiza ko baca bafata kino kiganiro bakakindungikira kugira nce menye icyo tuvuganako mu buryo bunyarutse. Ndagushimiye, reka mfasha abandi. Murakoze. Mama murakoze kutwumviriza. Ego. nza kuzibarungikira sanga canke ziribo nkaca ndazirungika. Wowe ukibona nimero ukizibona uca uzindungikira, hama uca umbwira yuko wazibonye, hanyuma tuce tugerageza turaba ukuntu twoca tugira tubakontakita tumurondere, kuko urumva ko hezige ubu wavuze ko heza amezi angahe mbega atabonetse? Wowe wavuze ko amezi abiri agomba yoba akwiye. Uruhande rwanje amezi abiri agira kwira, ariko umuvyeyi we urumva ko amezi abiri irenze. Ariko yasafiriye ryari vy'ukuri? Mu kwa kane. Mu kwezi kwa kane. Bamaze amezi abiri. Mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Uri kuvuga umwaka uraheze urarumanya ari muri Arabiya? Umwaka uraheze. Twizere ko Imana idufasha tukamubona, kuko ibi bintu birababaje ku busanzwe n'ukuri. Nubwo Imana idufashe natwe nk'abagenzi biwe turatuntuye kandi turababaye. Bisaba ko tumenya. Nta mugabo yari afise? Mwavuze ko afise abana? Papa yari afite n'abana. Nyine ndabajije, kuko kugira abana ntibizigura kuba ufise umugabo. Ce ntavyuzi Nibaza ko yubatse kwe. Nibaza ko yubatse kuko ntumvise yuko yari asanzwe atunze n'imfuvyi. Ntiyozitungira kwa nyina. Reka Imana itugirire neza tumubone, kandi I hope, ndizera ko tumubona. Murakoze. Imana ivyumve ibidukorere. Murakoze kutwakira. Kongera guhurira inbox mu nyuma twabonye ivyo bikenewe. Murakoze. Sawa, ngomba nigite mpakiza nimero ndazironse. Merci. Inshuti zanje, reka rero ngarukirize ngaha, ariko reka ndabibutsa ikintu kimwe. Ibi nama nabivuze buri munsi, n'umundi ndongera gutuma abantu musafirisha. Iyi ngorane iroroshe gutorera inyishu ku busanzwe. Yaba mwafata akanya na gatoya, aba bantu bagiye mwarungitse mukabarondeza, urumva kuba mutabarondeza, iri ni ikosa rikomeye cyane vraiment. Ntidushobora kubaronka mu gihe mutadufashije, ntibashobora kuboneka mu gihe mutabigizemo ingufu. Ibi bintu bizotuma abarundi bagwa mu gahinga ari benshi, abarundi kazi, kandi batari gupfa. Umwarabu umuhamagaye vyonyene gusa, nukuri je nama nabikoze. Mana yanje aragira ubwoba vya hatari, ariko mwe ntimubikora. Za murabikora vraiment, mutabara abana bacu, bashiki bacu, abana banyu, mubafashe. Okay, reka tuce gufasha abandi, mugabo uyu wewe ikibazo ciwe ndabona yuko tubwirizwa kugisozera. Murakoze. Reka kandi nce ndababwira abantu banje, uyu munsi kuri igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025, navuze ko nirirwa
ndafasha umuntu wese azi yuko afise yanyandikiye ntarasoma canke ntaramwishura yongere yandike kugira ubutumwa bwiwe buduge hejuru kuko ni message nyinshi n'ukuri murambabarira ndasaba n'imbabazi abo ntarazisoma kubera abantu bafise ibibazo muri Arabia Saoudite ni benshi kubikemura nka Daniel Mugisha wenyene ntibyoroshe ni kwitanga ni kwitanga reka rero tugarukirize ngaha ntugire umwanya muremure kugira ngo tugende ku wundi kandi